barisema hoho yari kuba arishinze ingana gute ko muvuga ni ko umusazi kwera ahubwo natubise nyene twigire mu byo twarimwe weso sohoka shangare nawe sohoka kuransunika usha ndakawashaka yashangare nawe sohoka aho shangare nawe sohoka twibandaniriza ibyo twarimwe none nkawo dudutesha buretse gato iwanyu muraroga iwanyu muraroga oya bisanga umengo uwo waje utananze iwanyu muraroga iwanyu none muraroga iwanyu muraroga ndiko ndakwanza iwanyu muraroga sohoka acyane soho aho shaka seriyo sohoka ko bazanira ona kapete acyana kandi urajinyitse sohoka kwa maganga kana kweli sohoka uzogaruka ntahari sohoka yani ubu rero aho shaka yani ubu sizo no kugaruka ka ha sohoka twenda bahari Ubiti weni biwanyu muroga iwanyu muraroga abwi wanyu niho muroga iwanyu muraroga wewe we nakubwiye ugende ndaguhashura yaha abana baragwira we sohoka ibyo bintu muracabikamera aho shangare na uyu ariko wewe sohoka kintu uyu mwana peti uyu mwana nibarikira turondera akora kure kw'Imana yana koresha umwana biro yani ibintu byasha binakuwa mzee ibinyero urabiretse birabaye wakoresha umwana we urabiretse birabaye Stone umuntu uburenganzira bwiwe sivyo yap ijoro rya mbere ngo ijoro rya kabiri nacarabaza none mutwara ibintu bimeze gute koresha umwanya mutwara ibintu bimeze gute koresha umwanya kandi nk'ibisanzwe nyene umuntu ni ngombwa umuntu agira amakenga cavuga mbega kino kigabo coba carandongora coba cara ikiri uyu n'umwana uyu yavyaye hanze ariko gusa umwana wowe ngo arakuze cyane ku rutagi bizoba bisa nkaho umengo bari ku mugore wa mbere nyene nk'ibidasanzwe tugere tumwe nyene ugo rusaku rw'ubusazi nzake nyene je natanguye you know what je natanguye no kumotega yuko mu mwanya yani inja nirukanwa no ku kazi kabisa ibi biratanguye kumota nyene ukuntu kubera ko ngaboro koresha umwanya nari na mu telefone ndamubaza muze none bimeze gute arambwira ati nyene nibisanzwe tunumpe nyene ndaje gupita byo kuraba gute ibyo biri hagati yakoresha umwanya n'umugore wiwe uretse gasira mukana uvuze kandi ngo nibigirike ntibikuraba na gato kandi pite ko seriye mzee kandi urakinyitse ndajinyikanye ibi ni ibintu biri hagati yabo babiri nka wowe wo hanze ntubukwiye no kubimenya na gato naho muba muri abagenzi kajana jewe kunta umuntu wo hanze ubona mu kwinjira ngana nabanje kudodora biravana numvise ko uri umugenzi wiwe hari igihe woba uhamenyereye kabuhaza ubwo bisiga turimo ndahamenyereye ukaba wiyise umugenzi wiwe ni gute uri umugenzi wiwe uyu akaba ari umugenzi wanje ariko nkaba nazi umugenzi wiwe rega si ngombwa kubimenya byose akikoresha umwana sibona ko warengereye Stone yewe mbega ukuntu mwari mukumbu abafana bakoresha umwanya meti yawe ni gute umerewe urameze neza reka nizere ko umeze neza so guys nisanzwe je kenshi ibintu byose mba ngora kwanza inyuma ya kamera ni Pax Alaba nk'ibidasanzwe nk'ibidasanzwe tuje muri style nshasha style kinigi mbuze na kawidi mu maboko koresha umwanya yazanye umwana mu rugo ayo makuru ndayafise niko se basademana yo guys ibintu biri kunya rero guys koresha umwanya yazanye umwana mu rugo sasa kuzana umwana mu rugo
bisa nkaho mengo rero nyene kujya kuna abagabo baba bafisi bagira ibintu atari vyiza wumva ati ngo umugabo n'umugabo agaca azana umuntu aje nimba agiye gutunga nimba ari umwana wiwe nivyo ntazi kubimenya ari tumaze gushikari yanya ubwo rero bisa nkaho mengo mamagi ntabwo bigeze banabihurizako mamagi yabonye gusa umwana ngo ba ijoro rya mbere nk'ijoro araryamye ijoro rya kabiri araryamye acavuga vya bintu vyakomeye amubaza nti cari inyuma mze canke ugiye gushuka reka tube turaduga mze tube turaduga nyene amakazi keza yap ijoro rya mbere ngo ijoro rya kabiri nacarabaza none mutwara ibintu bimeze gute koresha umwanya mutwara ibintu bimeze gute koresha umwanya kandi nk'ibisanzwe nyene umuntu ni ngombwa umuntu agira amakenga acavuga mbega kino kigabo coba carandongora coba cara ikiri uyu n'umwana uyu yavyaye hanze ariko gusa umwana wowe ngo arakuze cyane ku rutagi biba bisa nkaho mengo bari ku mugore wa mbere nyene nk'ibidasanzwe tugere tumwe nyene ugo rusaku rw'ubusazi nzake nyene je natangwe you know what je natangwe no kumotega yuko mu mwanya yani inca nirukanwa no ku kazi kabisa ibi biratangiye kumota nyene ukuntu kubera ko ngaboro koresha umwanya nari na mu telefone ndamubaza muze none bimeze gute arambwira ati nyene nibisanzwe tunumpe nyene ndaje gupita ngaboro ngo kare sinyene ko bija kuri social media caravuga ngo kere ko bija kuri social media abandi bose robavumbura ari anariya kandi especially tugishigiye kuri no content rero nk'iyinya urabizi ko je gitsina gore ndacubasana kuruta ibindi bintu byose yani aha maze kubaga hohotegwa ivyo sindaba yani nta kiri kirimba nitayeho Jise ngaha anya ngiye kubwo guhagararira mamagi nakurukoresha umwanya yozara gutunga umuntu ajya anya kuko ajya rujya rugo nugwabo bose bagomba kugira iki kuvyumvikana bo bose kandi nyene unasanga muramwibaza ngo media ni yakoresha umwanya media ni yakoresha umwanya gusa saya of course yakoze amakosa nyene yani turamuzana kubera ko ntabwo biba bisobanuye yuko kuko ari umugabo acazana umwana kurera umwana uba atabaje kugisha inama umugore kubera ko umugore n'umugabo baba banza kwaza kuganira bagahuriza ku kintu kimwe ni nawo usanga urugo ruba rumeze nk'urusa neza kandi guzuye amahoro menshi cyane nyene n'abagabo mushobora kuba mumeze uko kuntu umugore waramuzanye kugira ngo akubere umufasha sasa umufasha ugomba kumubwira umusende yani nuze nyinshi ndiko ndumviriza yani sound tonza gukoresha imbere ya CEO Chief Executive Office koresha umwanya nyene so guys mu vyukuri reka twumve nuko Imana gushoshana yazanye ngo ni kinini ya sana ngo arakuza rutagi ngo bakwa no kongana nakoresha umwanya sasa rero je sinzi nimba ari umwana wakoresha umwanya nukuri ayo mabanga nayo nigeze menya koresha umwanya ndamuzi kuva kiri muto sinzi ngo bimeze gute tugenda twiyumvira gisenye no kungena ibintu bimeze baxe alaba reka twigendere nyene najua interview utaipenda ila nitaifanya tu sini mateso mengi jamani ala koresha umwanya CEO na Bibiliya ariko n'ubundi koresha umwanya yarigeze kuba umukorezi atama bya bintu zuko unya nyene yarigeze asiye komurezoga umeze neza amukomurezoga komurezoga zibe basi umuziki tuba kwaza tuvugane mzee ase sasa safi zagenze gute kwanza uyu munsi muta kugira ngo Bibiliya kweri koresha umwanya iyo ide yaje gute mu gitondo twari kumwe atugutumika akazi asubura ikintu wo buje kumbaza ikintu wo buje kumbaza twirigwanye nikituga bega je ikintu naje kukubaza ngaha anya kandi shimitse uyu umupeti amazi imisi ngaha anya kandi amatwa nsumira biri mu bintu byabangamiye mamagi kubera ko wamuzanye utabanje kumugisha inama sasa rero natake kwibaza ibibazo nti mbega ashobora kuba ari umuhungu wawe w'imfura cyangwa peti ni sawa sawa umeze neza yego witwa
bomboka. kandi muranasapeti yangu bomboka Yego. ni amazina za kanyamuji za sutwa za bomboka yashitse ariyo nuzeye ari isano ari KORESHUMWANYA papa wawe Wapi? kubera Numugenzi nyene. umugenzi wowe ungana uko honya umugenzi unya kugira ngo bigende gute None hajya wogira abagenzi mungana gusa. canke of course none so KORESHUMWANYA tungana ndabujya naba sibona ko tungana sibona Foden nawe nyene ko tungana Wapi? ngo wapi Hariho abandi bagenzi nyene ufise mutangana. KORESHUMWANYA buretse kwanza beti yangu sawa yani umaze imisi 3 ngaha anya sasa uko ngene gisi nyene rero jewe murashingira yani ku gaciro k'igitsina gore sana kurumva mamagi amaze imisi afise inunu yo kwibaza ati ni gute wewe waje ngaha anya KORESHUMWANYA atabanje kwaza kumugisha inama kurumva kandi ndabizi vyanga bikunda hashobora kuba no gwara kubana haririye nyuma yo kuba yikuvyuma byo byabaye kuko utokwibwira peti yangu ukagenda nimba uvuga ko KORESHUMWANYA atari papa wawe Ibyo we ntibigura. Ibyo kuraba gute? Ibyo biri hagati ya KORESHUMWANYA n'umugore wiwe. Uretse gasira mukana uvuze kandi ngo nibigirike Ntibikuraba na gato. kandi peti ko seriye mzee kandi urakinyitse Ajinyika nyene. Ibi ni ibintu biri hagati yabo babiri. Nka wewe wo hanze ntubukwiye no kubimenya na gato. Naho muba muri abagenzi kajana. jewe kwinta umuntu wo hanze ubona mu kwinjira ngana nabanje kudodora Biravana numvise ko umugenzi wiwe hari gihe woba hamenyereye kabuhaza. ubwo bisigati nimba ndahamenyereye ukaba wiyise umugenzi wiwe ni gute uri umugenzi wiwe uyu akaba ari umugenzi wanje ariko nkaba nazi umugenzi wiwe Rega si ngombwa kubimenya byose. KORESHUMWANYA sibona ko warengereye Stone igiki uje kumbaza urumva utambaje kuva mu gitondo ubya none yuko arimwe bavuga ngo ubujyajya bwaraje apara z'ubujyajya bwaraje yani ibinya ni ibintu umuntu aba agomba kwitaho kandi no gukorera ko cyane mze wavyumviriye gute kugira ngo uzane umupeti ngaha anya utabanje kwanza kugisha inama wewe n'umugore wawe Kini Stone KORESHUMWANYA yimukira ngaha anya wa musi tumwimuro bwa mbere ashike nga muri inzu ari jambo yavuze ati ki wa musi yavuze gute bashe yo ikintu cyo kwiyemera avuga ati ngo just ngo nyene lake nyene urisema kairisi sibikumbuye ari kijambo yavuze ati ngo none ngo singo none sindi umugabo ngo nyene gusa nyene cyo kwiyemera KORESHUMWANYA subona ko gitinye kushaka ko warengere sana muze ku buryo uzana umwana nganya kamara imisi 2 sana nubwo wari wowe ushaka gutanga ratio ariko mama gina umugore wawe Stone umwe no muri muhemu kwanza nariko ndasoma ijambo ry'Imana umunsi urumva tuko turiga nariko ndiga n'uyu mukati urumva rero je simoni kintu gishasha na kimwe bini bire bipindi banasemaka ngo nk'ico kigano ngo gishingiye kuki cyane ko kutaza introduction yayo onyina commentaire kugira ngo batange gushingira kuri binya tuko turaganira ngaha anya bamaze kuvuga none ibaze ufise umugore ariko ufata uze kurira uwundi mwana aha anya utabanje kwaza kumugisha inama mamagi unasikia yani ngo nabwo gifise cyo gishingiye ko kwanza yambaye gute KORESHUMWANYA reka kuja out nababwiye abafane ko twaje mu indi muzeye y'amawidi ko narabuze na widi rakaba nayipeze Uriza Stone Peti ndibaza n'umuntu akutse yako yashoboye kukwishura hari ibintu bimwe biba bikuraba n'ibindi bitabikuraba ariko babona ko muzebyo nyabica bituma umupeti ashobora no kunasuzugura mamagi kuko nimba nozanga kambira ati ngo we ntabwo ambwira ngo je ngo ntabwo bindaba nibiye twaciyemwo je nawe ujiwaze sasa nimba basha kunyubako kuntu na kesho azomwubaka mamagi uko umupeti wamurutishije mamagi na gutunga yani nimba uri kurarera nishaka nimba bico kuba barimo nakabanga inyuma wenda na womenya ko nabwo akuze cyane kuyatokubera umwana ivyo bibaho ari usanga bavuga ati ngo reka dufate uyu mwana mu misi mikeya kumbe n'umwana w'ikindi kigore ari yaanya ivyo byashiba ngo ngombwa yuko agira iki amumuhebera
begaje usanga umengo agiye kurera niyo mpamvu utagishije inama mamagi kuko uzi neza ko byomubaza aramusamenye ko ari umwana wawe umpete yatagiye kumbwira ati ngo ntabwo naco bindaba ibyo byo kuvuga ati ngo mwene wacu rero nganya mzi bisanga umengo ani hapa upeti ushaza upatia tama mulaka ko nimba nje akambira kuno kuntu na Pax azomubwira uko nyene ejo nawe zishaka kuzamubwira na mamagi ati nyene anamutegeke no kura mutawaza nukuri acha guceka bicekeshi kora ngaho induru ngaho urumva kuntu turenze induru dusanze mu ijambo ry'Imana ngaha uravuga cyane buvuga buke buke uvuga umuntu nyene akumve buke buke mugabo pana urenze induru aba uri mu ijambo ry'Imana aho kambira muri induru ukananuka ndakubita imyaka 2 yuvuga ati ngo mwubaba baru oya reka umuntu mwubahe mu gihe akubashe none we ntiwanyubashe uriko uraturenze induru basi urashaka kumeza impamvu imwe yonyene basi bituma ndakubaye impamvu kuba waje ngabo gatuma umugore yarasanzwe abanganya ubunya bisa nka umengo aguma vyimvye ndabigushimire oya ndabigushimire ibyo we wabimenye gute kaguma vyimvye maze wowe urinde peti yangu rero reka ndakubyereka iyo nga burya rero wazi kintu kimwe jewe abafana bakoresha umwanya media barananze naje ndizi sana kuko yageze ivoliste biba byerekeye biba bigiye yani gusambura yani ikintu cyose cyo mu muryango wanje nago nigiye ndakiriko kubora kandi yakumera nkuri kuranwengera ko umwanya ndaza gukwabiza amakofi nje ndakuriza n'urugo ndagusore hanze waje gukora ikinganya mu rugo kwakoresha umwanya gize umuntu yagiye gutanga guhungabanya yani bamwe mu muryango wanje yani ntabwo mbasha ko byihanganira sasa rero peti yangu udashaka gusoka ku mahoro ngabo ndakwabiza amakofi ndagutera ari nyuma y'urugya rugaho yani usohoka uve ngahanye vuga basi gushaho dukubita ndakuzanira inkoni kagahungu nana nimbura gahungu nimbura gagore nimbura gaki nimbura gasazi mu mutwe nimbura umuntu wa rumogi ushaho dukubita ndakuzanira inkoni peti yangu ujya wowe vuga ndakuzanira inkoni Peti wala mzee kadirike buri pana kaju juni kawe yani nikapige nikaumize munifungishe arafite uburenganzira bwiwe kandi izo je sindata kandi kura umuhereza wewe sasa basi kibazo cyawe ni kwe gutagishije mamagi inama zanye ngone ushaka ndakubite none mbenga nibyo byakuza rekura none ndakwereke Angana n'uyu mwana mukambaye ibyo bisha nkibi bisha gusa utabora kwije mu mutwe ikibazo n'ubwo nagukubita wewe notukwa kandi maze gutukwa simanye ntihanganira ibitutsi kandi zose bishingiye kuri koresha umwanya abwo reba utubwenge nyene twibandaniriza ibyo twarimo ko wenda bona kudutesha umwanya cyane man ari twese ari serie cyane hari ibintu bimwe man rega Gaston ndakubwiza urabona ibi bintu twe dukora sibona bose babitaho peti bitu yakukuya ngo musiripizo na kamera ni kamera we nimbuzi kamera umenyereye kamera ari abantu badatahuri cyane sasa umuntu no kumubahiriza izi views sawa rero sawa sawa nyubahiriza rero umbwira ati ni kube kintu wese nko kumuzana utagishije inama mamagi urisi ngo ndisi ni muite oya nugutonda kumamagara urisi ko namugishije nta nama wigeze umugisha kubera ko mamagi twaravuganye kuri phone arambye ati ubunya amazi imisi 2 ngaha nk'ubwe ko bakuza koresha umwanya media nari maze ninagikora ntakora ibiganiro nk'umu host ko twari nari maze imisi yani ndi mu biboro yani ibindi by'ubuzima busanzwe cyane avuga ati rero ngaha bisa nkaho umengo ibintu byakomeye nka bya bindi byabanje by'abandi bazabita ngo bigira ngo nabi wabona mamagi ngo bashaka ngo inkwano nkaho umengo bo barakobwa sasa mu muzigangi ni kubera iki wahisemo kugira yani kuzana umupeti ngaboro utagishije inama umugore wawe umwana numugisha sivyo umwana numugisha basi semesha tu kweli nkiba hajya haruguru yego nta gakozi nari mfise kagakobwa agakozi
agakozi sumva ko sangwa ufise oya uracibuka ico cyo agakozi rugafise sawa uno mwana eh icamuzanye ngaha darisi haguru uno mwana yazanwe n'ibintu vya filime urumva ibintu vya filime ni umwigizaji uraba ingene yamushira muri ntuze yo gukina sinema urumva rero uburenganzira bwiwe nabo mwubahira cyane koresha umwanya wahawe iki kugira ngo wewe ivyo vyose uvyemere ku buryo wumva nyene yuko wowe ari ibiboro bimwe ngo ugomba kurengera vyo mu ngo yawe kubera inyungu y'uyu mupeti kuza muhira uyu mwana nta kintu kimwe amuhomvya rationire ire urumva nta madipasi umunye wa ivya na adabu mzee aho nika usubona ko adabu cimbona mfise indero vraiment je tuyagane tuyagane ati ngo ratio nijya nyene ngo nta kintu kimwe ari buguhomvye nta kintu kimwe amuhomvya n'umwana mwiza atekereje aneretse agataka bidoka nayi bakuza akoresha umwanya media nimba ino shinzi bavuga ko itekereje no kuruje nabonye ari isema yakaba ari isema hoho yariko ari shinzi ingana gute ko muvugani ko umusazi kwe ahubwo natubise nyene twigire mu byo twarimwe weso soho shangare nawe soho ukuransunika ndakawasha shangare nawe soho aho shangare nawe soho katwibandaniriza ibyo twarimwe no nkawo dudutesha beti buretse gato iwanyu muraroga iwanyu muraroga oya bisanga umengo uwo waje utananze iwanyu muraroga iwanyu none muraroga iwanyu muraroga ndiko ndakwaza iwanyu muraroga acyane soho aho shaka seriyo soho ko bazanira odaka pete acyana kandi urajinyitse soho kwa maganga kana kweli soho kuzogaruka ntahari soho yani ubu rero aho shaka yani ubu sizo so no kugaruka ka ha soho kacwenda bahari Ubiti weni biwanyu muroga iwanyu muraroga abwi wanyu niho muroga iwanyu muraroga wewe we nakubwiye ugende ndaguhashura yaha bana baragwira we sohoka ibyo bintu muracabikamera ushangale na uyo ariko wewe sohoka kintu uyu mwana peti uyu mwana nibarikira turondera akora kure kw'Imana yana koresha umwana bino yani ibintu byasha binakuwa mzee ibiyero rabiretse birabaye wakoresha umwana we urabiretse birabaye stone umuntu uburenganzira bwiwe sivyo yani ibisa tatarudeka hapa mpaka sikio uyo mtoto wako atarindaka umusazi uko muvuga mkiyo cyangwa reka stone genda oroshe ngorane basi oroshe ngorane cha magi burya ni wambeshe n'ukuri amagi n'ukuri ni wambeshe urakomerewe sha urakomerewe urakunzwe wakoze bakoresha umwanya medi kajewe habwo nyine uyu muzera ntabaye ikikuntu nagakubisa amakofi kajya kana habwo nyine uzi ko ndabitaho uyu nyene lakini nogisira ndi mukuru bwo nareka gukubita kweli ariko ujya n'umwana mu minere bari guca banamfunga muze tubihe twigi nakosa yani nanameze nk'umuntu atani nguvu nimwe ngira kajya kana bararoga kajya kana iwabo bararoga kajya kana iwabo bararoga bakunze bakoresha umwanya meza cyenzo gerageza wenda bani ngane na magi numva kuki yabimbwiye ndabora ati nyine biroroshe sasa kunabona iyo ujya mwana wishinzi ibintu ntivyoroshe ahubwo birakazi twigire muri kagastire kacu murakunzwe